Reka nsubire ndabaramutse mwibanywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'umutekano ndetse n'uko ibintu vyavyifashe ngaha mu gihugu c'u Burundi, nyuma yaho amasoko menshi yemeza ko kudeta igiye kuba ariko bikarangira kudeta itabaye, ariko amasoko menshi atandukanye yegereye abariko barategura iyo kudeta bakavuga ko n'ubundi kudeta ihari kandi ko ataho iraja, ariko bakaba bavuga ko hari ibyo bakiri kubanza gushira ku murongo kugira ngo ibyabaye mu mwaka wa 2015 bitongera gusubira, kuko abariko barategura kudeta ntago bashaka ko hari amaraso bamena, ahubwo barashaka kubikora ku buryo bwiza, ku buryo ata muntu n'umwe azahungabanywa n'iyo kudeta iriko irategurwa. Ubundi ibintu byifashe gute hagati ya bamwe mu bategetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi? Amasoko menshi aremeza ko abategetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi batariko barahuriza ku mugambi wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye, ari niyo mpamvu ejo itigeze iba, kuko hari akarwi kagishigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye kandi kavuga ko ibyo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko arakora ari ibintu byiza, akaba ariyo mpamvu basaba bagenzi babo kutamutembagaza, mu gihe hari n'akandi karwi ari nako karimo benshi bahoze barwana muri FDD ndetse n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi, cane cane inararibonye z'umugambwe bari kuvuga ko bagomba gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko bamwagiriza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakabaye umwana w'umugambwe, ariko ageze ku butegetsi yigize umuvyeyi w'umugambwe atangura gukora ibyo ashaka, harimo no gusambura umugambwe akoranye n'abansi b'igihugu. Ni byinshi bariko baramushinja, ariko byose bikaba biva ku njyane ziri hagati y'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na bamwe batamushaka nyene bashaka ko bamutembagaza ku butegetsi byanze bikunze, ariko ikiriko kirabitera nuko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arahindura ibintu nka byose ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi ariko arahungabanya inyungu za bimwe mu bihangange bikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ariyo mpamvu nabo nyene bashaka kumwikuraho bamutembagaza kugira ngo bagumye basigasire ibyabo. Murazi ko hamaze iminsi injyane zikomeye cane hagati y'abavuga ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza ndetse n'abavuga ko bashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko ibyo byose bigaturuka kuko Perezida Evariste Ndayishimiye adashaka ko bagumya kwiha inyungu z'igihugu nk'uko byahoze ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza, aho yafashe amariba amwe n'amwe bakuragamwo amafaranga adasiguritse akayapfunga kugira ngo arabe ko igihugu c'u Burundi catera imbere. Murazi nk'ingingo yafashe mu minsi iheze yo guhindura amafaranga y'abaguzatunga, inote y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10, ibipapuro, ibyo byose byaje ari ibintu byunyura umubano wari hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'ibindi bihangange bikomeye cane. Murazi n'ikosa yakoze rikomeye cane, ari naryo yaba ariko arazira muri ino minsi, aho yafashe ingingo ihambaye yo gupfunga Generali Arengiyome Bunyoni, amwagiriza ko yashatse kumutembagaza ku butegetsi, kuko nyine byarabaye. Generali Arengiyome Bunyoni yashatse gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi mu ntango, ariko Perezida arabitahura hakiri kare, kuko Generali Arengiyome Bunyoni yashakaga ko atesha agaciro Perezida Evariste Ndayishimiye ku buryo abanyagihugu bazamwanka, maze bamara kumwanka agahaguruka akaba ari we aza guhosha iyo ntambara iriko iraba hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abanyagihugu. Ibyo akaba ari byo byatuma abanyagihugu bamwizera kandi bakabona ko ari we ashobora kurongora igihugu c'u Burundi. Hari amakuru menshi atandukanye tugenda tubatohoreza aba ari kuvugwa mu mpande zose z'igihugu, aho benshi bemeza ko impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gutembagazwa ku butegetsi nyine ariko ari uko yanze gupfungura Generali Arengiyome Bunyoni, aho nk'abihangange byose byarwanye muri FDD byamusabye ko agomba gupfungura Generali Arengiyome Bunyoni, ariko nawe akanana akavuga ko atagomba gufungura igisuma kigaruka gupfukama mu nda abanyagihugu, kandi akavuga ko namaramuka amupfunguye byanze bikunze n'ubundi azamutembagaza ku butegetsi nk'uko yari yabitanguye, kuko murazi neza ko Generali Arengiyome Bunyoni arafise amafaranga menshi kandi aranafise n'abamushigikiye mu nzego nka zose z'igihugu. Amasoko menshi akanemeza ko hari ikiroberi yari ariko arashinga muri Kongo gishobora kuzaja kiza kurwanya leta ya Evariste Ndayishimiye.
ibyinshi biba biriko biravugwa hagati y'abategetsi bakomeye cane, ariko benshi bakemeza ko ibyo byose biriko birava ku njyane ziri hagati ya bamwe mu bategetsi cane cane mu mugambwe uri ku butegetsi, kuko n'ubundi mu mugambwe uri ku butegetsi hamwe higabuyemwo imice ibiri kuva ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza, aho byatanguye Nkurunziza apfunga Hussein Rajab. Murazi nyene ko icyo gihe bamwe mu bagumyabanga batari bake bakurikiye Hussein Rajab hamwe birukanywe mu mirimo yabo, ndetse n'abandi bagahunga abandi bagapfunganwa nawe. Kuva rero icyo gihe kugeza na n'ubu hagati mu mugambwe haracyarimwo ikibazo gikomeye cane, haracyarimwo uturwi tubiri kandi tumeze nk'uduhanganye. Perezida Evariste Ndayishimiye ari mu karwi gashaka guhindura ibintu ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi akifuza ko Uburundi bwagaragara mu makungu kandi bukongera bukaba igihugu gikomeye cane, ariko akarwi kandi bariko barahangana ntago kariko karavyereka, kuko ni akarwi nyine kavuga ko kari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza. Ako karwi kakaba karongowe n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo, gashaka nyine kugumya gapfukamye mu nda abanyagihugu, kandi nyine akaba ari akarwi gashaka kubandanya gukora ibyo umuhisi Petero Nkurunziza yakoraga. Kandi murazi ko ibyagiye bikorwa n'umuhisi Petero Nkurunziza byose byari ibintu biteye isoni cane kandi bigayitse, aho abategetsi bakomeye bibaga amatungo y'igihugu bakagandagura abanyagihugu ku murango izuba riva. Ako karwi rero ibyo nibyo gashaka ko bibandanya, mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye yari yatanguye guhumuriza abantu batandukanye, ababwira ko ibintu byaba bigiye kujya ku murongo naho byari bitaratangura, ariko abanyagihugu cane cane abato bato bari bafitiye icyizere gikomeye cane Perezida Evariste Ndayishimiye, bavuga ko byanze bikunze agiye guhindura ibintu, bakabona ko atandukanye n'uwo yasubiririye Petero Nkurunziza. Ibihuha bivuga umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Nijoro ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye abarundi barahanye ibihuha byinshi cane birimwo n'impari. Ibihuha byose bigaruka ku kutumvikana kuri mu butegetsi bo muri CNDD-FDD. Hari abavuga ubwoba buri mu bategetsi kugeza naho bamwe mu bashikiranganje batakizi ico bakora n'ico bareka, kubera batinya gutukwa na Perezida Ndayishimiye hamwe bosanga bakoze ibyo adashaka. Hari abavuga miliyoni zitanu z'amadolari umutegetsi wo hejuru cane yoba aherutse kuja kunyegeza mw'ibanki muri Kenya tutashimye kuvuga. Muri kino gihe hariko haravugwa ibihuha ndetse n'amakuru atandukanye avuga ko hari abategetsi bakomeye cane cane abari bashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye bariko barakura amafaranga yabo mu gihugu c'u Burundi bakajya kuyanyegeza mu mabanki akomeye cane hanze y'igihugu. Ibi byose bikaba biriko birerekana ubwoba buri mu bategetsi, kandi bikaba byerekana ko coup d'etat yaba iri hafi, kuko iyo abategetsi bahambaye batanguye gufata amafaranga yabo bakayakura mu gihugu, ibintu biba biriko birakomera kandi biba biriko biratera ubwoba. Ibyo byose bikaza byerekana nyine ko mu Burundi umutekano utifashe neza, kandi bikaza byerekana ko abari gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bafise ingufu zihambaye cyane, kuko barapanze mu mpande zose z'igihugu kandi barafise n'ingufu. Ariyo mpamvu bamwe n'abandi bavuga ko nyine ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi ari ibintu biteye isoni cane, aho basaba ko abari gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu babihagarika canke se nyine bakabikora, kugira ngo abanyagihugu bamenye icyo bafata n'icyo bareka, kuko bari mu bwoba bwinshi, baribaza niba bitagiye kugenda nk'uko byagenze mu mwaka wa 2015, aho indiri z'abarundi bahunze igihugu kugeza n'ubu bakaba bataragaruka. Abaharanira agateka zina muntu barahunze, abanyepolitike bakomeye cane barahunze, ndetse n'abategetsi bakomeye cane bari bariho icyo gihe barahunze, ariko n'ubu ngubu byananiranye ko bataha, baragezwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Abanyagihugu rero bakaba bari mu bwoba bibaza niba ibyabaye mu mwaka wa 2015 atari byo bigiye kongera kuba ngaha mu gihugu c'u Burundi, nyuma yaho amasoko menshi atandukanye ndetse n'amakuru ava mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'ako karwi kariko karashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bemeje ko n'ubundi gahunda yo gutembagaza ubutegetsi ihari, kandi ko nyine n'ubundi ikomeje. Uyu mutegetsi wo hejuru cane aravugwa ko yoba ariko agerageza kujana ayandi mahera menshi mu kindi gihugu ca kure. Hari abagarutse cane ku ngendo z'umurengera z'umukuru w'igihugu n'umupfasoni wiwe mu mahanga. Benshi ntibumva ingene umukuru w'igihugu aja muri Cuba
igenekerezo rya 10 ukwezi kw'icyenda 2023, iminsi 5 mbere y'uko inama imujanye itangura, aho benshi bari batanguye kuvuga nyine ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yariketse ko bashaka kumutembagaza ku butegetsi agahunga igihugu akagenda mbere, kuko ntabwo bisiguritse ukuntu umuntu yamara iminsi 3 mu gihugu c'ahandi kandi inama yagiyemo itaratangura. Ibi byose bikaba byarerekanye ubwoba buri mu bategetsi, cyane cyane n'umukuru w'igihugu yari yiketse ko bashobora kumutembagaza ku butegetsi bagahita bamufata bakamupfunga, akaba ariyo mpamvu yahisemo kugenda imbere iminsi 3 mbere y'uko inama itangura, aho yagiye ku igenekerezo ry'icumi ukwezi kw'icyenda 2023 kandi inama iri butangure ku igenekerezo rya 15 ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2023. Babona ko ariko arasesagura ubutunzi bw'igihugu canke ko hariho ikintu kinyegeje kitavugwa ariko arakora. Hari abavuze cane ku mbonerakure zirungikwa gusaba ubuhungiro muri Kongo. Hari imbonerakure ziriko zirajya gusaba ubuhungiro muri Kongo, kandi izo mbonerakure zikaba ari zimwe nyine zegereye ka karwi kariko karashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Iyo nkuru nayo nyine turaza kuyigarukako mu makuru yacu turi buze kubashikiriza, aho tuza kubereka ingene izo mbonerakure ziriko zirasaba ubuhungiro mu gihe mu minsi ishize bari bariko barakora imyitozo ikomeye cyane ya gisirikare kugira ngo bazarwane n'abasoda batazaba bemeye ko Perezida Evariste Ndayishimiye atembagazwa, ariko amakuru menshi atandukanye aremeza ko izo mbonerakure ziriko zirajya gusaba ubuhungiro muri Kongo, ziriko zirajya kwimenyereza gukora imyitozo ya gisirikare, kandi zikaba ziriko zirarungikwayo na Ndikuriyo, aho abanyagihugu batari bake batibaza ibyo Ndikuriyo ari gutegura, akavuga ko ariko arategura ikintu gikomeye cyane kandi gishobora kuzagira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu, aho ari guha imyimenyerezo ikomeye cyane imbonerakure. Ibi byose bikaba bibaye nyuma y'aho igisoda gihagaritse kwambara umwenda uwo ari wo wose w'igisoda cyangwa icy'ipolisi, ariko igisoda kikaba cyarabikoze kuko nyine cyanze ko izo mbonerakure zigumya kwambara imyenda y'igisoda n'igipolisi kandi atakazi zijejwe, ariko benshi bakavuga ko ariyo sinye zari zifise, zari zahawe n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo. Abonye bimufubanye, none yahisemo kubohereza muri Kongo kugira ngo ariho babandandiriza imyimenyerezo ya gisirikare. Ni byinshi turiko turabatohoreza bijanye n'iyo nkuru, turaza kubibashikiriza mu makuru yacu hanyuma nitumara kubona umuco wuzuye. Ibyo bihuha byose byagumye bishimangira ukutumvikana kuri mu butegetsi. Mbere bamwe bakibaza ko hoba hariho ibihangange bishaka gusenyura Evariste Ndayishimiye, abandi bakabyita urwenge rwa Neva kugira ahagarikiye ibihangange biriko biramupinga. Amakuru yo muri Didi bisaba kuyitondera cane. Hari ibihuha ubutegetsi bwonyene bukwiragiza kugira busamaze abantu mu gihe buba buriko burategura ikindi kintu kibi cyane. Hari ibindi bihuha biba ari ukuri, ariko iyo bimenyekanye cane hakaba abaja hagati y'abategetsi bashamiranye bagasukamwo mabisi. Birasaba byose kubyitondera, ariko ico nemeza co nuko hamwe hobaho ibihangange bigerageza gutembagaza ubutegetsi muri kino gihe, bitoba bibikoze ku neza y'igihugu, ahubwo byo bikora kugira bikingire inyungu z'akarwi gato cane gasanzwe gapfukamye mu nda abanyagihugu, kuko n'ubundi biraboneka ko muri abo bose bariko barashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ata mpinduka zikomeye bazakora, ahubwo ari ukugira ngo bagumye bapfukame mu nda abanyagihugu kandi bagumye bihereze ku nyungu z'igihugu, mu gihe umunyagihugu muto azaba ariko aricwa n'inzara, mu gihe ubuzima buzimbye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe ibintu bitoroshe na gatoya, ariko abategetsi bo hejuru bakabibereye mu ntambara zidashira zidahera, aho bashaka gushirana hasi babanje gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, bakamwagiriza ko yagomeye umugambwe kandi ko yitaye kuri songoye ntamenye abamushize ku butegetsi. Ibyo byose akaba aribyo bariko barategura kugira ngo bazabitangarize abarundi, kandi bakavuga ko yananiwe kugobora ubutunzi, bakavuga ko yananiwe gufata igisata kijanye n'umutekano, bazamwagiriza ibintu byinshi bitandukanye bariko barashaka gutembagaza ubutegetsi, ari nabyo bariko barigaho muri ino minsi kugira ngo ibintu byabo byose bazabikore neza kandi bizagende neza. Hari amakuru ahambaye cane turiko turabatohoreza ajanye n'abagiye gutembagaza ubwo butegetsi ndetse
n'icyo bariko barakora muri ino minsi mbere y'uko babitangaza, byose tuba turiko turabirondera dukoresheje abamenyeshamakuru bari hirya no hino mu gihugu c'u Burundi ndetse n'amasoko atandukanye ava mu bakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Niba wifuza kuzaja bama mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ukoreshezeho amakuru n'ibiganiro uje uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe vyiza nivyo ndabifurije banywanyi bacu.